Umwizero w'u Burundi wubakiye muri Paeej nkuko bishikirizwa na Prezida Ndayishimiye kukaba nkako hashimiwe Paeej Gusa ibyabaye imboneka rimwe mu Burundi. Mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi kuri stade Intwari kuri no wa mbere Rusama, Prezida Ndayishimiye yashimiye ku rwego rw'akarorero abo yisabahizi bane bo mu mugambi Paeej bakaba n'indongozi. Professeur Desire Manirakiza arongoye uwo mugambi, Sabimana Clarisse ajejwe ikigega n'ubutunzi muri Paeej, Dr. Hassan Kibeya ajejwe gutunganya no guhinyanyura imigambi muri Paeej, hamwe na Niyongabo Alida ajejwe inyigisho. Abo bombi bane baronkejwe agashime k'imiliyoni 5 umwe ngo baje kwikura kubuya. Abo bombi kari bane baronkejwe agashime k'imiliyoni 5 umwe ngo baje kwikura kanyubuta. Ikura kubuya. Prezida Ndayishimiye yiyemeje kuzobarondera mbere imiduga 4 y'insimba bisaka Jeep double cabine y'akazi mbere ngizote bikabegukira bahejeje ikiringo n'amabanga muri Paeej ngigihe bazoba bakukurutse. Uko bose bari umwe twamutegurira agashiruka buteka miliyoni 5. Nabo bagende abarundi bavate kwikura kuya. Kwikura kuya. Ikindi mvuye ngaha ndabemereye ngiye gukora mfume nterereza kugira ngo Paeej uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi. Umwe wese nzoterereza kandi ndazi nzoyaronka. Kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka. Umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye. Prezida Ndayishimiye atandukanya inyemeza bushobozi n'inyemeza bumenyi. Ngo diplome sikiya gipapuro kuko gishobora kwerekana ibyo uvuga kuzi ariko woba utabishoboye. Diplome ntaco imaze kuko ushobora kuyita mwibarabara bakakurondera bayikuzanira ngo ayiguhe, ariko ngo ni wati 1,000 canke 2,000 hari gutazobona naho cyaciye. Naganda babwire gwe muri ngaha nuno musige dufate diplome yawe uyite mwibarabara urabe ko bataza kurondera bati wataye diplome muguti no turabe kuyibona. Diplome ntibashobora kuyiba kuko ntakimaze, umutwe niwo ukimaze. Batwaye diplome ntibatwaye umutwe wawe, mugabandi bakenda berekana diplome bijya bavyerekana ko umutwe atakiriye. Genda uyite mwibarabara urabe ko batakurondera, mugabo genda uti noti mwibarabara urabe. Umugambi Paeej rero ngo ni umugambi w'umugani dahera, n'umuzinga w'inzuki ngo kuko hazoba uguhanahana no kokoreranira gushika no kubataravuka. Prezida Ndayishimiye yaraneguye mbere ibyashikirijwe kuri stade Intwari mu birori na Celestin Savyimana arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi kosibu. Ngo iby'ubukene n'ibindi yavuze nuko atishikiye Igitega ku wa 5 igenzo rya 2025 zo kwa 4 2025 kuri stade Ngoma hariko harabera ibirori mbere hagati y'indongozi zitandukanye n'abarongoye uno mugambi Paeej. Igihe userukira abakozi ajeje kuvuga iyaba kuri stade Ngoma Igitega ku munsi wa 5 w'indwi heze iri jambo yavuze ry'ubukene ntajya ari kuvuga. Ivyo by'ubuzima buzivye ntajya ari kuvuga iyaba kuri stade Ngoma ku wa 5 w'indwi heze. Niho twabonye ko Burundi bugeze ku ntambwe ikomeye. Ngabantu bakorera muri leta ni abaswa nko byashikijwe na Prezida Ndayishimiye. Umuntu wese yiteze gutungishwa n'umushahara wa leta nasubiza mero mu bwubatsi. Ngo ikiga cya leta kiri gusa muze mwese muvuga muti ntacyo twahaye amaboko. Kugira ikigega cya leta kiboneke kiva mu makoni n'amatagisi yabikorera twabo. None tutaborohereje nitwe twakwidoga canke nibo bokwidoga. Indongozi ngo turi fonction publique uko bishizwe na Prezida Ndayishimiye. Service publique rero ngo isabwa korohereza bende gihugu. Agatanga karorero nko mushiranganje g'ubudandaji n'amahinguriro mu mbega bw'amariki abadandaza n'abahingura mu bushiranganje g'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Ngo musanzwe
ngo bari kubona baje abikoreye ibiseke bigina umwimbu uvuye ku byo bakoze bati barafise ibyo barya n'ibyo bashora. Wewe ntawe uri mu bushikiranganje bw'umudandaji n'amahinguriro, wewe wamariye iki abadandaza n'abahingura ku buryo woza nyene banezere nawe ukumva uti izi zangabo zanje? Wewe ukora mu bushikiranganje bw'uburimyi, aha twari kubona abantu baje bikoreye ibiseke, umwimba ari mwinshi, ugacugira umunsi mukuru uti twarakoze, twarorohereje abarimyi bararima, twaraberetse ubuhinga bararimye barimbura, none turahiriwe, ubu mwimbu ni mwinshi. Mu kigega hacaboneka kuko barashora bagaca batanga amakori n'amatagisi. Ngo ubushikiranganje bwose rero buri mwitiro bukwiye kuja ku kivi, kuko ngiyaba bwokora nk'uko ikigo Paeej gikora, ngo nta murundi numwe ngaba datunze amafaranga agera ku miliyoni. Ikiringo cy'amezi abiri rero nico cyahawe ubushikiranganje bwose, eka mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu, kuba bize neza umugambi werekeye kwiga cya leta cyo bomboka. Ikigo Paeej mu myaka idashikine cigishije kwitunganiza imigambi ugwaruka ibihumbi 44 n'amajana 929, gishikira imigambi ibihumbi 3 n'amajana 899, nayo abantu ibihumbi 16 n'amajana 846 baronse akazi kubera umugambi Paeej. Bigishije ugwaruka ibihumbi 44 n'amajana 929. Twobaza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Muga murumva mu myaka ni 3 mu bisazo 3 bigishije ugwaruka ibihumbi 44 n'amajana 929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi yabo, baca barakora imigambi, none ubu barateye imbere. Muri urwo rwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi ibihumbi 3 n'amajana 899, barayirosa uburyo iyo migambi yose ubugeze ku ntambwe ishimishije, yaramaze gutera imbere. Urwo rwaruka rwagize imigambi, ubu nabwo rwaceruha akazi urundi rwaruka, ku buryo uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'urwaruka, barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi ibihumbi 16 n'amajana 846. Abantu bari bashomere, mwumve muri iyi myaka 4 gusa, ibihumbi 16 n'amajana 846 bashoboye kuronka akazi kubera umugambi Paeej. Tugarutse ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, twokwibutsa ko kwigenzo rya 20 mu kakaro 1889 ariho hakoranye inama yahavuye igena ko buri igenekezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe uyo munsi uba udasanzwe wo kuzirikana agateka uburenganzira bw'umukozi n'akazi. Africa Live, Africa Plus.